point zero nagace kariko karaberamo novuga yuko ibintu bidasanzwe abasirikare batari bake cyane b'igihugu cy'u Rwanda baramaze kwapfira mu migwano yari hamaze imisi. Abenshi mwarumvise mwaranabonye igihugu cy'u Rwanda kiracigamba intsinzi yo muri point zero, ariko ko bari bavyiteze siko vyagenze, kuko twagiye kubona impinduka cyane ku mirongo y'urugamba. Twaje tubabwire mu kino kiganiro ingene ingabo z'u Burundi FDNB zashoboye gukora intervention rapide zisubiza point zero atana amasaha menshi arahaca inyuma yuko zino nyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda zazamaze kwinjira muri kano gace maze zigasohora igisirikare ca Kongo harimo na wazarendo. Ibi biri muri ano makuru tugomba kubashikiriza kuri uno munsi tubabwire, ndetse n'umubare wabashoboye kuhafira ni benshi cyane, ariko abenshi muri ko murabona n'amavideo agiye atandukanye abashoboye kubafatirwa miri ku mirongo y'urugamba. Abenshi mwarabonye ko bavuga ikirimi cy'ikinyarwanda atankeki yari yuko arabo mu gihugu cy'u Rwanda. Nuko ikaze ni kari burimo kino kiganiro mudutera iteka mu gufyonda subscribe ku batarabikora. Tunashima cyane ku kamo kacu muguma mwitaba, turayibona muri ko muragwira cyane. Pardon, iyi ni BM4 News, nawe turakeneye gwa rukundo mwatwereka kuva mu ntango mongere mutwe kugira ngo tubandanye tubakorera ivyo twamye tubakorera. Kaze ni kari bose dukurikirana mwiriwe cange mwaramutse biterwa n'amasaha uriko uradukurikirana ko hano mu biyaga bigari canke muri Région de Grand Lac turacyari mu masaha y'umurango. Niyo mpamvu nje kano kanya kugira ngo ashobore kubabwira inkuru ziri kuvugwa ngaha hakurya mu buseruko bw'igihugu cha Kongo. Tuwaza kwibanda cyane mu minembwe niho hariko harabisibaniro mu bice butandukanye, ariko haraba imigwano novuga yuko y'urutavanya ko iguma yubuka buri kanya. Ibi byose twaje tubiyage mwa kino kiganiro. Renda gusaba utarabikora cyone subscribe kugira ngo uduteteka udukunde ngero dukundisha abandi. Jeme nakantu kingenzi yugakoze ko, ndetse ukanasangiza ibiganiro byacu abandi, tutibagiye kwinjira muri wa mwanya wagenewe ibibazo canke intererano kugira ngo dushobore kugira ico tuvugiye. Nkuko bisanzwe mu mazimisi muri ko murumva point zero yafashwe bimeze uko, ariko naganda babwire yuko kwigenekerezo za 15 n'irya 14 igisirikare cy'u Rwanda cyamaze kuba cigarurira kano gace ka point zero kari muri territoire ya Fizi, neza na neza hariya mu misozi miremire ya muminembwe. Ibi ndazi yuko abenshi batamenye navyo, ariko vyabayurije kubera ko FARDC ntacyo yari bwagire itangaze, ariko tuvuga yuko habaye ico twokwitwa repli tactique mu gisirikare. Mu gisirikare haba bafise strategy nyinshi bakoresha kugira ngo bashobore gutsinda urugamba, kuko uno munsi nyamba FARDC yagize repli gasubira inyuma ikava muri point zero, tukumva yahasubiye. Ntitwovuga yuko yari yahavuye kubera yatsinze canke yari yakuweho, ahubwo habaye agahopri kugira ngo bikunde bashobore gushira inguvu hamwe birukane umwasi. Ku munsi wejo igenekerezo rya 17 niryo twabwira yuko habereyemo ibidasanzwe, aho mbere ingabo zitari zike z'igihugu cy'u Rwanda zo zashoboye kuhasiga ubuzima. Muraza kubona nimero yacu kuri WhatsApp, muraza kutwandikira kugira ngo dushobore kubasangiza amafoto ndetse n'amavideo y'abasirikare b'igihugu cy'u Rwanda baguye mu migwano yabaye ku munsi w'igenekerezo rya 17 ukwezi kwa kabiri. Ibi byose turayibemereye kabisa, abaza kwigora katwandikira, turahari, umwanya urahari, nimero ngiyo kuri screen zanyu iraza kubafasha kugira ngo dushobore kuza turayaga tubaha ndetse n'ivyabere ku mirongo y'urugamba nkuko twari dusanzwe tubikora mu misi irenganye kuri BM4 na BM4 Plus na BM4 News. Tugiye kuza turabibakorera atakibazo na kimwe. Tubabwira yuko abasirikare batari bake b'u Rwanda urababa barashe mu mutwe, uri abacikaguritse amaguru kubera ko babateye amabombe n'ibiko binini babarasishije, uri abavunitse amaboko canke amaguru bose kabisa bitavye Imana hano mu migwano yabaye ku munsi wejo. Ibyo tubaza kuyibereka kubaza kugomba kubibona kugira ngo mushobore kubona yuko atabinyoma biri mu bivyo turiko twabwira. Rero ku munsi wa wejo igenekerezo rya 17 harasubiye kuba ibitero vya FARDC ku ngabo z'igihugu cy'u Rwanda RDF, ariko mu nkundire manze ndababwire ukungene
ingene M23 yinjiye ngaha muri Minembwe kwigenekerezo rya 15 haragaragaye ibitero bikomeye, ibitero novuga ko bidasanzwe vyarimo inkoho nini ndetse na ntoyi vyabaye hano muri point 0 mu guhera mu masaha ya saa 2 z'agatondo. Niyo makuru dufise harashoboye gutangura ibitero bikomakomeye vyagabwe n'ingabo z'igihugu cy'u Rwanda M23 RDF. Twovuga yuko na Lady Tabara yari muri ivyo bitero vyariko biragabwa ku ngabo za leta canke kuri Wazalendo yarashoboye gutakaza abasirikare bagera kuri 2. Niyo makuru tumaze kumenya, ndetse FARDC yo yarakomerekejemo asikare bagera kuri 5 barakomeretse, nubwo bavuga yuko batakomeretse mu buryo novuga yuko mu buryo buri grave, mugabo barakomeretse. Aya niyo makuru twarose ku bitero vyagabwe ku basikare b'ingabo za leta ngaha muri Minembwe. Ikindi twababwira nuko Wazalendo bo 2 baciye bitaba Uwiteka. Abenshi bamwabonye amafoto n'amavideo mwarabonye Abazalendo bagiye gushingura bene wabo basize ubuzima ngaha muri point 0, aho babajana ku mamoto kumbure hariya ari mu misozi minini, hari imisozi miremire, bituma umuntu iyo yitavye Imana canke apfuye kumudeplacer n'imodoka biba bigoye cyane, cyane kumwikorera ku mutwe, bahitamo kumubohera kuri moto canke bakaraba ikindi kintu bamushirako ibiti imwe bitwa mu Kirundi mishata, kugira ngo babashobe kumushikana ikibanza cyo kumushinguranamwo iteka. Ibi aya mavideo mwana yabonye Abazalendo 2 bagiye gushingurwa na bene wabo, bashingurana iteka. Ariko tubabwira yuko ku ruhande rw'igihugu cy'u Rwanda bwo bakomeza kuba intabire, bakomeza gukubitwa mu buryo budasanzwe. Amakuru dufise yizewe kandi y'ukuri nuko abarenga 50 aribo bamenyekanye ugera ku munsi wejo karibo basizuziba mu migwano yari yatangujwe n'izinyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda hariya mu misozi miremire ya Fizi. Abene gihugu bo baremeza yuko amashamba yuzuye ibiziga byasikare b'igihugu cy'u Rwanda, ndetse Croix Rouge ndetse n'ayandi mashira hamwe yita ku magara y'abantu bariko baragerageza uburyo bwose bushobora kugira ngo bashobore kuba bokura iyo mibiri y'abasikare b'igihugu cy'u Rwanda basize ubuzima mu migwano, kugira ngo ntihagire ingwara ishobora kwanduza abasanzwe batuye canke abasanzwe baba muri bino bice. Rero kugendezo rya 15 M23 yarinjiye majimaji kabisa, irinjiye iragwana ku buryo budasanzwe, aho kugendezo rya 16 bo bahise binjira muri point 0 kabisa, ndetse banaja mu birindiro canke mu maposition yarimo FARDC. Ariko nubwo bamazeyo umwanya rumera, ariko M23 yarafashe point 0, ariko bizeza kurangira ku munsi wejo isubiye kuyegekura. Ari benshi batubaza ati none ko M23 imaze muri point 0 umunsi udakwiye vyagenze gute, bimeze gute? FARDC imaze kuba iva muri buno buce yari isanzwe irimo, yaciye iza kwinstara mu gace bitwa Nguruwe niko gace FARDC yaciza kwinstaramwo, maze FARDC igira Imana ironka inguvu zidasanzwe z'abasikare b'abarundi, abantu bahungu baneva, maze bapuya FARDC mu minota mike cyane, mu mwanya utarambiranye, mu mwanya utari munini cyane, bomora ingabo z'igihugu cy'u Rwanda zari zamaze kuba zinjira ngaha muri point 0. Rero twabwira yuko impfu zaciye zongera kwiyongera kandi bushasha, kubera ko zino nshamba z'igihugu cy'u Rwanda zako zirageza kuhashinga ibikoho binini, ndetse no kuhashinga amaposition de base manini kugira ngo bikunde baze baragaba ibitero bava muri point 0, kuko abo twabanye mu biganiro twagiye turabereka ingene iyi point 0 aragace kari très stratégique, nagace kari très stratégique kubijanye n'imigwano, kuko iyo ugafise bituma inzira zitatike uzizibira, ndetse bikanatuma umwasi muri ko murahangana canke mu adversaire muri ko murahangana bitamworohera kubijanye no gutegura urugamba canke no kugaba ibitero. Rero FARDC ku munsi w'ejo 17 yarasubiye kwinjira mu buryo bweruye ngaha muri point 0, ari uko babanje kwivugana abasikare batari bake b'igihugu cy'u Rwanda nkuko mwagiye muravyumva. Rero iyi point 0
ku mpande zose barashoboye kuhaburira. FARDC yarabuze ndetse na wazalendo yarabuze, bisigure ko impande zose zagiye ziratakaza. Mugabo amakuru yizewe nuko igihugu cy'u Rwanda cyo ibiriyo ni vyinshi, abanyamurenge batugwa ni ibiriyo ni vyinshi, Red Tabara yo ntituzi n'ibiriyo babigirira, ariko nabo mwumve yuko bapfishije ku buryo budasanzwe, kuko ngo vyaraboneka neza yuko na Red Tabara yashize mu inguvu muri bino bitero vyariko biraba hariya mu misozi miremire ya Fizi. Nubwo FARDC na wazalendo batakaje, zino ngabo z'u Rwanda nazo zarongeye ziratakaza cyane ku buryo ubudasanzwe. Turaza kubaha ikiganiro c'ivyabere no muri Nord Kivu, ndabereke naho ingene imigwano yabandanije iba kandi kubwishi mu buryo budasanzwe. Muze kubana natwe, ciza no kumufyonda subscribe kugira ngo cyumufyo nawo kwa kengeri kugira ngo buri kiganiro cyose dukoze mubone notification ibereka yuko tubaze kubaha amakuru mashasha kandi mudategerezwa gucika. Niyo mufyonze like canke mukaja muri commentaire mukandika, biratuma bino biganiro dukora runo rubuga dukorera ko rubisangiza abandi benshi cyane, bakayibona batarinze kubibwirwa, ahubwo bakabyibonera kandi mu bambere. Nico twababwira nuko FARDC imaze kuva muri Ngoruwe ku munsi wejo yaciye igaba ibitero bikomeye, maze kunyisha amazi cy'u Rwanda ziza komoka ziva ngaha muri point 0. Ubu tuvugana point 0 sous contrôle wazalendo ndetse na FARDC nibo bariko barakontrola point 0. Ibindi muza kumva navyo bizoba ari ububeshi, ariko kugeza ino saha turiko turavugana turi masaha yo saha hindwi ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Mwumve yuko uza kubabwira amakuru ataraya aza kuba ari ububeshi. Ibintu vyinshi cyane vyabene igihugu vyashoboye kononekara ku munsi wejo ku migwano yahabaye, kuko hariko harakora inguvu nyinshi zidasanzwe. Ibintu vyinshi vyarononekaye ndetse amakuru dufise ava mu bene igihugu ndetse vyanatangajwe na société civile, nuko abene igihugu batari bake baciye bahungira mu mashamba kubera ko imigwano yari kirahaba, yari imigwano idasanzwe kubera ko humvikanamo inkozi idasanzwe, inkozi nini inkonto byose vyari muri ino migwano yariko iraba. Ndetse amakuru dufise nuko hashoboye no gufatirwa ibimodoka binini biriko inkoho zingwa birasakure, ubu biri mu minwe ya FARDC canke ingabo z'u Burundi, kuko n'imigwano novuga yuko ingabo z'u Burundi zerekanye mu ruhara rudasanzwe, canke zashizemo inguvu zidasanzwe kugira ngo bashobore kurikana inyesha amazi cy'u Rwanda, nubwo vyabasavye umwanya muto cyane. Rero kubari bamaze iminsi ariko barabaza ati FDNB imeze gute, FDNB yiko mwumve yuko yarayikoze operation kandi karahutaka, yatumye umunyarwanda asubira kwicuza maze agira umubabaro ugira kabiri. Abene igihugu benshi bahungiye mu mashamba, ariko kuri uno munsi amakuru dufise nuko abari bahunze bamaze kugaruka, bumvise ko FARDC yagarutse, kuko bacumva ko M23 ari yihari baciye benshi bahunga. Ariko uno munsi amakuru dufise ava mu bene igihugu baho ndetse bikanatangazwa n'amasosiyete civile akorera muri ubwo buce, baravuga yuko ubu no munsi n'amasoko ari kararema atakibazo na kimwe, abana bari ku mashuri nkuko vyari bisanzwe. Ibi vyose nivyerekana yuko umutekano wamaze kugaruka ngaha muri buno buce bwari bwihagiwe n'inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda. Sivyo gusa, ahanyene ku butaka bwa Kongo harashoboye kubera imigwano mu bundi buce, ahanyene muri ahanyene muri territoire ya Fizi, aho intambara zabereye ku nzira ya Murenge ndetse na Remera hagati y'umuhari wa AFC M23 na wazalendo ku munsi wejo nyene. Mwumve yuko ibintu bitari bisanzwe ku mpande zose. Amakuru dufise nuko intambara yatanguye muri Murenge, aho wazalendo bashoboye kuvugutira umuti urura cyane zino nyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda, kandi babakubita umuti mwinshi mu buryo budasanzwe. Abagwanyi b'inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda batakaje ubuce butari buke, bari barigaruriye nk'ubuce bwitwa Kibungu, Katara ndetse na Kanguri, Irambo na Shongo hafi ya Remera, icicaro gikuru cy'abafuriro. Murumva yuko imigwano yabaye mu buryo budasanzwe. Abanyarwanda, ingabo z'u Rwanda RDF nibo basotoye wazalendo, hanyuma wazalendo barabasubiza gushika aho RDF basize
bataye ibigwanisho bikomeye mu karere ka Shongo hafi y'ibarabara rya Remera. Ubu hakaba hariko barakoranira hamwe baja ikidote. Murumva rero ko ibintu bidasanzwe M23 kirahungira aho bitwa muri kidote kugira ngo ishobore guhunga uno muriro yakije maze wazarindiza kwatsa ibihunda ndetse na petrole bituma inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda zirukira kure cyane. Ntibashaka kubahiriza cessez-le-feu, ndavuga ingabo z'igihugu cy'u Rwanda. Aho ejo bazoba bariko bararira bavuga yuko leta ya Kongo yarenze ku masezerano ya cessez-le-feu mu gihe aribo batamwe ko yarenga ko intambara irabandanya. Wazarendo bo bashaka gusubiza umugwa mukuru w'igisagara ca Remera mu butegetsi bw'abafurira. Tubabwira yuko zinyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda zari zaramaze gufata umugwa mukuru canke icicaro gikuru c'abafurero hariya muri Remera. Ibi byose n'imigwano yabaye ku munsi w'ejo. Rero we udukurikirana, we wamura ibiganiro byacu tugushikiriza ibiganiro bigiye bitandukanye ndetse n'amakuru agezweho. Nizera yuko ino nkuru wayishimye. Cyo no basaba nuko mwofyonda subscribe kugira ngo ibiganiro byose bizobashe kubashikira atakibazo na kimwe, ndetse munafyonde like kugira ngo ibiganiro bigere kure cyane. Comment ikibazo cyiza ikibazo twabateguriye kugira ngo mushobore kuza murashiramwo ibitekerezo canke inyunganizo zanyu. Kaze ni karibu rero kuri BM4 News, kaze ni karibu bantu wese mwe mudukunda, mwe mukunda amakuru tubashikiriza. Ariko kuba ari bamaze imisi batubaza uruhara rw'ingabo z'ubuniga ku butaka bwa Kongo ivyo bariko barakora n'ikigezweho, nuko twababwiye vyinshi ibikorwa vyakozwe ku munsi w'ejo, ari ingabo z'ubundi zashoboye gusunika mu buryo budasanzwe bano basikare b'igihugu cy'u Rwanda, ndetse bakanabicamwo mu buryo bubabaje abasikare b'igihugu cy'u Rwanda. Amafoto n'amavideo nabibemereye kuba bikeneye baze kuza batwandike kuri iyo nimero kugira ngo tubahe ingene ibintu byari byifashe ku munsi w'ejo mu buce bugiye butandukanye cyane hariya mu buce butuwemwo cyangwa bubamo cyane n'abo muryango w'abanyamurenge muri territoire ya Fizi. Kandi abasezere ndizere ko twongera guhura namwe mu bindi biganiro byacu by'uno munsi. Bye bye.